freedom. Prezida Joe Biden uyu munsi kwa kabiri yatangaje ku mugaragaro ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu mwaka w'2024. Yasavye abanyamerika kumwongerera amahirwe n'umwanya kugira ngo arangize imigambi yarahiriye muri manda ye ya mbere. Niyo ngabo ni ukomeza. Prezida Biden azoba afise imyaka 86 mu mpera z'ikiringo ciwe ca kabiri. Yibaza ko ivyo yashoboye kurangura mu kiringo ca mbere mu bijanye n'amategeko hamwe n'imyaka irenga 50 yo kuba amenyereye politiki ya Reta ya Amerika bizomufasha amakenga ahagaze ku mpungenge zihari ku vyerekeye imyaka yiwe kugenwa n'umugambwe wiwe w'abademokrate bizokoroha mu gihe atabazohiganwa bikomeye nawe bahari muri uwo mugambwe. Yamara gutsindira ikiringo ca kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu ntibizomworohera mu gihe igihugu ciciyemwo ibice bikomeye. Joe Biden yatangaje uwo mugambi wiwe abicishije kuri video yamaze iminota 3. Atangaje iyo nkuru ku munsi wo kwibuka imyaka inirangiye, atangaje ko azokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2019. Ico gihe yari yemeye guhuza abanyamerika mu gihe c'intwaro ya Prezida Donald Trump. Yamara n'umugambi atashoboye gushikako gushika ubu. Prezida Biden yatangaje ko ari kaharanira akaranga k'abanyamerika. That's why I'm running for re-election. Because I know America.